ugasanga umuntu ataratunga yahora urugo rwiwe rumeze neza rurimwe amahoro rurimwe umutekano akakire kuronka iryo faranga gusa akaba umusazi yiruka mwibarabara agakuranya umukobwa kuwundi agakuranya umugore kuwundi umviriza umva akakora amarorego ariko nagira nkubwire ngo ivyo vyose si vyawe umenye ngo bibisigwanje ibi ni ivy'uhoraho donc uteza kubikoresha nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Aho kukubera umururaza, aho kukubera igicitaza, ahubwo byari bikwiye kubera igikoresho gituma ukora ibikorwa byiza bihimbara Imana. Haleluya. Haleluya. Nibigusamaze ngo bituma ukora ibyankwa n'Imana, ngo bituma ukora ibibi. Ibahori CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Uri umwami yaremye isi n'ijuru kandi uyirema kugira ngo abana bawe tuyiganze. None ndagushimiye mukunzi mwiza ko naho twataye inzira yawe utadutaye ariko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu kandi adusubize mu burenganzira twateshejwe n'umwansi. Mana we urukundo rwawe n'imbabazi zawe zirarenze twebwe twozivuga n'ingene twozimenya. N'ubundi asenze ngo abana b'Imana bakomeze gutahura ko ivyo waduhaye mwami wanje ari byo kugira ngo twagure ubwami bwawe. Ushimwe rero umuvyeyi mwiza ko muri iri jambo abana bawe bagiye gutahura byinshi kugira bamenye ko isi atari wacu ariko iwacu ni mu ijuru. Ushimwe kandi wubahwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Senze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntidukwiye kwibaza ko ibyo dufise ari byacu. Haleluya. Abantu b'Imana umuntu nta kintu agaba, ibintu ni ivy'Imana. Haleluya. Nkuko Yobu yavuze ngo yavuye mu nda ya nyina ari gusa ko azosubira uko, twese niko biri. Haleluya. Ariko ibyo dukwiye gukora, dukwiye gushima Imana, dukwiye kubaha Imana, dukwiye guha ikibanza cya mbere Imana. Haleluya. Kuko tuzi neza ko vyose turaba Imana kandi nibyo dufise n'ivy'Imana. Haleluya. Ngo ntidushaka ngo ntiturabacu ngo twigenge. Haleluya. Kandi n'ibyacu sukuvuga ngo nibyo yaduhaye sukugira ngo tuvyiganze tumenye ngo tubishire ku mutima tumenye ko umengo tuzobijana iyo tuzoja. Nta muntu agaba ikintu cyose ni c'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 24 dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Haravuga ngo isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye kuko ari we yashinze amatanguriro yayo kubiyaga. Yashimangiye ku mazi menshi. Ninde azoduga umusozi w'Uhoraho? Ninde azohagarara hera hiwe? Nubufise amaboko atagira icyaha n'umutima utanduye, atigeze gutambikiza umushaha wiwe kuvyo kubesha, ntarahire ibinyoma. Uwo niwe azohabwa umugisha n'Uhoraho no kugororoka, azoguharugwako n'Imana y'agakiza kiwe. Abayirondera ni bene uwo muntu, abarondera mu nyonga hiwe Mana ya Yakobo. Amen. Urumva ijambo ry'Imana riratubwiye ngo isi ni y'Uhoraho ngo n'ibiyuzuye byose. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ivy'Uhoraho. Uyu munsi abana b'abantu turaha ikibanza gikomeye ibiri mu isi. Turabiha ikibanza gikomeye tukabirutisha n'Imana. Uyu munsi abana b'Imana, abantu b'Imana ndetse n'abana b'Imana kandi abashiremwo bateye umugongo Imana. Babiteshejwe n'iki? Na bimwe Imana yavuga ngo ibiyuzuye byose ni vyayo. Haleluya. Kandi ubirabishije amaso ntubona n'uyu munsi je mpora nkunda kuvuga ngo
jewe ikintu ngaba canke ico umuntu wese agaba nico urayuriye. Ubona iyi mpuzu nambaye n'ibi byose nambaye mu izosi ntavyo ngaba kuko uyu munsi nova muri uyu mubiri banyambika ico bashaka, bankura ico bashaka, ibindi babihabo bagomba. Haleluya. None mwumva umuntu agabiki, umuntu adashaka no kugaba bage yambaye canke ngo agabe impuzu yambaye. None mwumva umuntu agabiki. Je haraho mpora niyumvira, nkunda kuvyumvira ko ugasanga umuntu afise ibintu byinshi mugabo ukaraba none ibi bintu ni vyiki. Ugasanga nibigutesha umutwe, ugasanga nibiguta umusara, kuko abantu benshi barasazwa n'ubutunzi bafise, barasazwa. Ugasanga umuntu ataratunga yahora urugo rwiwe rumeze neza, rurimwo amahoro, rurimwo umutekano, akakire kuronka iryo faranga gusa akaba umusazi yiruka mwibarabara. Agakuranya umukobwa kuwundi, agakuranya umugore kuwundi, umviriza umva akakora amarorego. Ariko nagira nkubwire ngo ivyo vyose si vyawe, umenye ngo bibisigwanje, ibi ni ivy'Uhoraho, donc uteza kubikoresha nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Aho kukubera umururaza, aho kukubera igicitaza, ahubwo byari bikwiye kubera igikoresho gituma ukora ibikorwa byiza bihimbara Imana. Haleluya. Haleluya. Nibigusamaze ngo bituma ukora ibyankwa n'Imana, ngo bituma ukora ibibi. Ariko Imana yari biguhaye kugira ngo bikubere umugisha, bibere umugisha n'abandi. Haleluya. Urumva ngo isi n'iy'Uhoraho, n'ibyuzuye isi n'ibibamwo byose n'ivy'Uhoraho, ngo kuko ari we yashize amatanguriro yayo ku kiyaga, yayashimangishije ku mazi menshi. Urumva isi niyo yaremye, Imana niyo yaremye isi ngo igereka hejuru y'amazi. We ntuzi ingene yubatse, ndetse ndeke no kuvuga isi, nawe ubwawe ntiwiyizi. Ibikugize nta n'ivyuzi, ibiguteranije nta ntuzi ingene vyatera, wateraniye mu nda ya mama ukavamwo umuntu ahagaze gutyo. Nta n'ivy'Imana yaremye ntawubizi, ntawubizi. Haleluya. Ntawubizi ngo ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ninde azohagarara hera hiwe. Urumva ninde ashobora guhagarara imbere y'Imana, ninde ashobora kuyihaririza. Ikigenye igikora uko nyene, icitegetse igikora uko nyene, nta muntu yoshobora kuyihagarara imbere. Haleluya. Ninde ngo ashobora guhagarara ku musozi w'Uhoraho. Ego uyu munsi no kugira tunavuge n'ijambo ry'Imana, Imana bari ivyemeye. Ubundi Imana irera, Imana iteye ubwoba. Hare kugira tuvuge n'ivyera vyayo, n'ubuntu bwayo gusa, n'ubuntu. Rero ntawe ushobora guhagarara atari Imana yemeye ko ahagarara hera hayo. Haleluya. Ngo n'ufise amaboko atagira icyaha n'umutima utanduye, atigeze gutumbereza umushaha wiwe kuvyo kubesha. Mwumvise ngo ntarahire ibinyoma. Umuntu ashobora guhagarara ku musozi w'Uhoraho n'uwatahuye neza, akamenya ko amaboko yiwe adakwiye gukora ibiteye isoni, adakwiye gukora ibibi. Haleluya. Haleluya. Ngo n'ufise amaboko atagira icyaha n'umutima utanduye, uwo ni wakwiye guhagarara ku musozi w'Uhoraho. Haleluya. Adafise amaboko amwagiriza. Ega hariho abantu amaboko yabo yanduye, amaboko yabo yishe, amaboko yabo yivye. Urumva hari ibyagirije ku buzima bwabo. Haleluya. Ngo n'ufise amaboko atagira icyaha n'umutima utanduye, atigeze gutumbereza umushaha wiwe kuvyo kubesha. Urumva umuntu yuzuyemwo ububeshi, urumva umushaha we wuzuyemwo ububeshi, wuzuyemwo ubujyaja, wuzuyemwo ibibi, uyo ntashobora guhagarara imbere y'Imana ngo Imana imunezererwe. Rero hinge ndababwira, haraho twihenda,
haraho twihenda umuntu akumva yihayagiza ngo n'umwana w'Imana n'umukozi w'Imana ariko Imana yamwitegereza igasanga ibiganza bye biranduye, igasanga umutima we wuzuyemwe ubujyajya, numva afise inzigo, agirira inziga abandi, agirira ishyara abandi, urumva yirirwa arondera amastrategie yo kubesha kugira ngo yiba abantu. Jewe hari umuntu numvise dayiresumwe, ukajya wumva umuntu arakubwiye ngo kugira ngo usengere zana banza urihaye uyu imbere y'Imana n'igisesema. Abandi nabo icubahiro cyarabarenze, inge ndababwira, ugasanga barakatse babaye bitegerwa umviriza n'icubahiro. Umve Imana ikintu yirahira navuga ko idashobora gusupport n'umuntu ashaka gufata icubahiro cyayo. Igara abantu bibaza ngo baracakorana n'Imana, kumbe ntibakiri kumwe. None ushaka gufata ikibanza c'Imana wewe, hama Imana yovyemera? Imana mwohagararana? Mbega Imana nuko nyene idasubira ku ngabire yatanze? Ubundi hari abantu baba barabaye ibikatsi batagishobora no kuronka n'ico bavuga, ariko irakureka ikakurekera iyo ngabire. Mugabo warafuswe mu gitabo c'abakozi b'Imana, warafuswe uzuye ububeshi, uri kurasambura umurimo w'Imana, uri gukora ibintu bidakogwa. Hega hari abantu bazana n'amategeko, kibaza none aya mategeko bayakuye he? Ukabona n'ibintu biteye isoni, biteye isoni. Nguwo ni we azohabwa umugisha n'uhoraho n'ukugororoka, azoguharugwa ko n'Imana y'agakiza kiwe. Umuntu afise umutima umenetse, umuntu yicisha bugufi, umuntu atagira urwanko muri, umuntu atagira ibinyoma muri we, umuntu ibiganza byiwe bitanduye umushaha wiwe yakuyemwe ubwo bugunge bwose, uwo ni we agira iki? Ahimbara umutima w'Imana. Haleluya. Uwo ni we ahabwa umugisha n'Imana. Imana ikamukura mu bwiza imujana mu bundi. Haleluya. Ikamukura ku ngazi imuduza ku yindi. Kubera iki? Kubera ayubaha. Amen. Ngo abayirondera ni bene uwo muntu, abarondera mu nyonga hiwe, Mana ya Yakobo. Urumva abarondera mu nyonga h'Imana n'umutima umenetse bicishije bugufi, bavuga ngo icubahiro cyose ni c'Imana, nico igukoresheje, ukumva ko atari wewe, ukumva ko atari wewe, ariko ari Imana yakwitije, ukavuga ngo Mana icubahiro cyose ndakigarukaniye wewe. Haleluya. Ukumva ko uri umuntu muto, ariko Imana yawe ari yo nini mu buzima bwawe. Haleluya. Abo nibo bashobora guhimbara umutima w'Imana, abo nibo bashobora guhabwa umugisha n'Imana. Rero umuntu w'Imana wirabe, wisuzume, nanje nisuzume, mbega uyu munsi mpagaze gute? Hari naho nanje umwanya ndiko ndavuga Imana indaba nk'igisesema, ariko ndifuza ngo Mana nukuri undabe nk'umukobwa kubahisha. Haleluya. Na bene data bose bumvira ijambo, Imana ibarabe, ibanezerererwe, ivuge ngo vy'ukuri aba nibo bakwiye guhagarara imbere yanje. Haleluya. Kuko bakora ivyo jewe nshaka, bakora bimpimbara. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mwana data rugira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushimira, sindambirwa kugutazira, uri gitangaza Mana, uri Imana idukebura uko bukeye nuko bwije. Reka ijambo ryawe rigira imizi igera kure mu mitima y'abana b'Imana, kugira ngo uwahora agendera mu nzira itari uyu munsi afata ingingo yo guhindukira, yizere wewe, arongogwe nawe, kuko urongogwa nawe nta na rimwe atemba. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubikora, icubahiro ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.